nari nsanzwe ndi mu bitaro ngwajije uwundi ndi muri presereje hama barampamagara bambwira ati nyabona musaza warapfuye navuga habaye ngo yafashwa adaho amaraso rero muri make baramujanye ku bitaro bitandukanye muri uwo mwanya baranka kumutora kuko yarageze kuri etape vraiment ariyo gusezera aho umuzanye ukabona impwemu ku gipimo c'impwemu kiri kuri rimwe rero no kuvuga yuko igipimo cy'impwemu cyari kuri rimwe urumva yasa n'umuntu yapfuye asanze afise umutima ubyimbye kandi uguruye umutima wuruguruye ubyimbye ga munini rero kubwo jewe nyene numuhererezi wo muhira narumvise ko mperewe ca ndabwira uwo muri presereje ati nyabona reka mbanze nje hariya naho maze kuhashika kuva kuwa mbere arimo bomboni nazo mu kuzimba abantu barabizi kubaho umuntu agura impwemu uzigura kwisaha iki kikumazemo iminsi kikumazemo amasaha 28 uharura mu bihumbi 140 rero imiti yoyo ntibashobora kuyiguha uyiguriraho nyene imiti bene data no kuri umwe wacu arabaye cyane ararushe ukwenda bingenzi umwe wese ahari mu rukundo Imana yamuhezagije ukwenda savye tumufashe tumushigikire ave hano hantu igikenewe n'uburyo kandi uburyo bukora ku isi ubwo rero uburyo reka tubukoresha nk'umurimo gushikana kwisezerano ry'Imana kuko bavuga ngo umusazi bazwi ivyo yakoze Imana ko yaguhaye amahirwe yo kuronka ubwo buryo mu guhema meze gute wowe wabukoresheje gute wafashije bangana gute mu buryo Imana yaguhaye wafashije bangana gute mu vyo Imana yaguhezagije ubwo rero nabasavye no kuri mushigikira dufashe n'umwene data uburyo bwari bwo bwose bushobora gukenerwa akanimero kari mikashi canke intererano aho yoca hariho hose turayitanga ndasaba Aline ayiduhereze turayandika iri ngaha muri video mugira ico mufashije Aline Yes, amahoro y'Imana abana namwe inshuti bakunzi ba G5 Media nzi neza ko meze neza aho muri hose muri impundu amarembe izina ryanjye ni My Love Mwarimu ndabizi neza ko ndaharugira ngo ndabahereze amakuru agiye atandukanye ku mice myinshi igiye itandukanye ndetse barako twaguze twigwa neza ko Murundi abayireyeho mu kwitaho ubundi niko bimeze uno munsi ndahantu atamuntu umwegera yipfuza kuhaba ndahantu ubaneza yuko hababaje agoye kuba ni mu bitaro neza na neza aho ndi kugarukira ku mucuti wanje ku muvandimwe wanje ku mukinyi w'amareresi benshi muzi nka Bukeye neza Mama Samuela n'ayandi mazina menshi baneze ko maze igihe ari mu bihe bitoroshe aha tuvugana aragwaje mutoyi wiwe waneza yuko ibi harimo ari bihe bigoye kandi ari bihe akenewemo amasengesho ya buri muntu wese adukurikirana ariko kandi akaba akeneye n'ubufasha buvuye kuri mwe navuze ati uko biri kose reka ndamuyagishe tumenye uko bihagaze ese amagara ya mutoyi wacu ameze gute hakenewe kugira ngo ave hano kubera ko hano siho twarerewe siho twarimwe kuba ndetse sinaho twifuza yuko twoguma kuko umuntu wari wese ntifuza kwibona hano nka ari n'amahoro ndaho buhoro ndakwihanganisha kwanza ca mbere ndazi ko maze igihe urushe cyane maze iminsi mu bigeragezo bidasanzwe murakoze cyane neza mutoyi wacu amaze ikiringo kingana gute agwaye amazindwi indwi n'iminsi 2 ari ngaha mu bitaro ariko aramaze iminsi nyene agwaye bisanzwe nkunda kubwira abantu uti dushime Imana kuba yaduhezagije impemo tuko turahumeka kubera ko ari aho bisaba ko bazigura uno mwene wacu ariko aragura impemo kugira ngo ashobore guhumeka uno mwene wacu n'impemo zose ariko aragura ari gihe bishika abantu tukarengerwa nk'abana b'abantu bivanye nuko ibintu bidasanzwe bifuza ko tumenya afise ikibazo kiye gitumye
amaze zindwi zose hano. So yafashwe n'indwara itunguranye kandi cane, afatwa avomisa amaraso kandi menshi. Nari nsanzwe ndi mu bitaro ngwajije uwundi ndi muri Presered. Hama barampamagara bambwira ati nyabuna musaza warapfuye. Navuga habaye iki, ngo yafashwa adaha amaraso. Rero muri make baramujanye ku bitaro bitandukanye muri uwo mwanya, baranka kumutora kuko yarageze kuri etape vraiment ariyo gusezera. Aho umuzanye ukabona impwemu ku gipimo c'impwemu kiri kuri rimwe. Rero no kuvuga yuko igipimo cy'impwemu cyari kuri rimwe. Urumva yasa n'umuntu yapfuye. Rero muri make ni Imana tu imugejeje ngaha. Abaganga baradufashije ngaha, baramwakira. Bamaze kumwakira baradutuma ibipimo. Bamaze kudutuma ibipimo, baragenda barakoresha igipimo c'umutima, hanini nico bari bafise ikibazo. Bari basanga ikibazo umutima, arafise ikibazo mu mutima. Asanze afise umutima uvyimvye kandi uguruye. Umutima wuruguruye. Uvyimvye ga munini. Rero kubwo jewe nyene n'umuhererezi wo muhira. Narumvise ko mperewe, ca ndabwira uwo muri Presered ati nyabona reka mbanze nje hariya naho ndabe. Maze kuhashika kuva kuwa mbere arimwo bomboni. Bomboni nazo mu kuzimba abantu barabizi, kubaho umuntu agura impwemu uzigura ku isaha. Iki kikumazemo iminsi, kikumazemo amasaha 28 uharura mu bihumbi 150. Rero imiti yoyo ntibashobora kuyiguha uyiguriraho nyene imiti. Rero kubw'ibyo twebwe nyene twarengewe. Ahantu honyene tugeze mu mafaranga, tugeze mu mahera menshi ku rwego ntashobora kuvuga. Benye n'ubwanje naherewe numva atanico mfise mvuga. Basi abaganga bivaye n'amaresultat batanga, urabona ko hariho icizere shuko yogira hasabye iki, habuze kugira ngo iki kibazo gitore ku muti. Yani ndiko nsohora uburyo bwishi, umuryango nta kutagize mugabo biragoye. Umusi ikintu gisabwa n'uburyo, kandi ndafise icizere ko ashobora gukira kuko ibyo kuvomisa amaraso vyaraheze. Ubu hasigaye hahandi no kubabara mu mutima, arababara mugabo sico kimwe n'imisi ya mbere. Rero ndafise icizere, naraciye muri consultation. Ndaja kubaza mbe ni murinde kuri reception, ndaja kubaza ati mbe mumbonera gute, mu gitabo bigeze he? Chansanga ngeze mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Muhira afise famille kandi nije ntegeza kuyigwanaho. Nk'ubu ndamaze hafi urumva desomene batambona. Cyose ndiko nkoresha inoti. Kweli handi nyene h'Imana. Bene data cyukuri bino nibihe uraneza yuko atamuntu umwe yovyifuza kandi atamuntu yovyifurizwa kundi. Murabizi neza yuko inosi ego twese turahura n'ibibazo, ariko ibibazo biba bitandukanye. Ubwo rero haranditse ngo uze witeho mugenzi wawe mukunda nkuko wikunda. Icyo ndifuza neza yuko twohaguruka ku bwa mutoyi wacu, twohaguruka ku bwa bukeye neza, kubera ko ahari arihevye, ahari araremerewe, imitwaro ni myinshi, arakeneye ubufasha bwa buri muntu wese biciye mu masengesho, abandi abo bishobokera mu bikorwa by'uburyo gufashanya. Ubwo rero nako zanicushira aho yo nkora n'amahoro kwe. Ngenda umpamagarira umuganga arashusha. Kumba kuvomisa mhavomisa mo chira
binakunda ko biza mana yanje bene data no kuri umwe wacu arabaye cyane ararushe ukwenda bingenzi umwe wese ahari mu rukundo Imana yamuhezagije ukwenda savye tumufashe tumushigikire ave hano hantu igikenewe n'uburyo kandi uburyo bukora ku isi ubwo rero uburyo reka tubukoresha nk'umurimo wo gushikana ku isezerano ry'Imana kuko bavuga ngo umusazi ubazwe ivyo yakoze Imana ko yaguhaye amahirwe yo kuronka ubwo buryo mu guhemameze gute wowe wabukoresheje gute wafashije bangana gute mu buryo Imana yaguhaye wafashije bangana gute mu vyo Imana yaguhezagije ubwo rero nabasavye no kuri mushigikira dufashe n'umwene data uburyo bwari bwo bwose bushobora gukenerwa akanimero kari mikashi canke intererano aho yoca hariho hose turayitanga ndasaba Aline ayiduhereze turayandika iri ngaha muri video mugira ico mufashije Aline igikenewe n'uburyo imisi 14 gusa ari hano miliyoni n'amamiliyoni ageze mu bifaranga byinshi bitagira uko bingana kandi nawe nyene umva yuko atacha ashoboye abandi babishoboye hariho groupe yuguruwe yo gufasha hariho groupe yo gushiramo intererano uko bingana kose kugira ngo dufashanye kubera ko bino bintu bisaba kwitanga umutima muri duke dufise singombwa byinshi duke twonyene tw'umutima turashobora gushitsa bino bintu ubwo rero Allah mpaka nakuongea binanishinda kweli turabinginze mufashe bene data mwahezagijwe duke gikuru n'umutima wanyu basi mukoreshe mu gushikira n'umwene data mukoreshe mu gufasha n'umwene data ave hano hantu basi Chiza ngo ndabira amazi nga Tuzo kuvuga ari bino nivyo bihumazemwo desumene zose zirenga nibi gusa nyene ngaho hamazindwe n'imisi ibiri indwi n'imisi ibiri iyindi ndwari nari ngwajone ahandi muri Prince ndavyuka ko nigeze no kuza kuraba ubwo rero ku bantu bose ndiko ndavuga ati burya ku isi ivyo tukora byose nivyo bituma twandikisha amateka ku Mana ariko kandi gutanga sarafise menshi gutanga n'umutima ari umuntu abafise abamiliyoni n'amamiliyoni ku makonti mugada ashobora kuhereza ijana rimwe ryonyene ariko hari umuntu abafise ijana ahubwo ati ku mutima numva mfise ko twosangira ikingorongoro ubwo rero nifuza yuko ku bantu bashobora gukorwako n'uwo bari bw'uno mwana abantu bashobora gukorwako n'agahinda n'umwana afise abantu bashobora gukorwako n'ibihe bukeneza karacamwo mu dufashanye kugira ngo tuba twavuze no mwene data kubera ko murabizi neza yuko umuntu wese amenye Aline amumenye mu bikorwa byiza mu bikorwa byo kwigisha ingona no gwaruka mu bice byinshi bitandukanye biciye muri film bivuze ngo hari byinshi akontribua mu buzima bwa buri muntu wese akurikirana ibintu byiwe gore nta mpamvu natwe kudasubiriza mu nkoko ivyiza akora ivyiza akorera isi n'abayituyemo ari ku muntu yo kwifuza gufasha utanga intererano biteguwe gute biramaze gutangurwa byo cyaheya ku muntu ushobora kwifuza gufasha hariho groupe ya WhatsApp ya Creo ariko na WhatsApp yanje ni 71 744 553 imikashi ni 60 264 749 nk'abari hanze mu bihugu byo hanze barashobora gukoresha ama Western Union canke MoneyGram nishimira Imana Aline nkabamba i Bujumbura kabisa ku muntu wavuze ati
WhatsApp group yarabaye créé usako ari no kwandikira kuri WhatsApp kugira ndabashire mu iyo group wewe umuntu yifuza kwifatikana n'abandi arashobora kunyandikira kuri Sebutanteye kuri Sebutanteye 744 553 yes nuko hanyuma bakoresha Limikash bari mu gihugu canke uri hanze y'igihugu ushobora guca kuri ubwo butumwa bwa Limikash tarenze guca mu group numero yatanzwe ni 60 749 Shimimana yes nuko izi nizo nzira zigomba gukoreshwa ku bakoresha Western nazo ziruguruye ni Aline Shimirimana nyene ndetse na hagi igende wavuze ni gute Western Union byose nico kimwe Western Union ni ushaka gukoresha Shimirimana ari nkabambi Bujumbura mu Burundi aho ni kuri bajya bari mu bihugu byo hanze ushaka gukoresha MoneyGram canke Western Union kabisa nuko reka twizereza yuko utiragiye kubarongora mu gufasha berako turashakira amafaranga atari make cyane utazi gitigire kuko bizohagarara uko akize ntibaramenya ingene bo totaliza ariko uko biri kose mwumve neza yuko ubufasha bwanyu bukenewe kugira ngo uno mwana ave hano turabarundi ikivugo cy'umurundi no gukunda umurundi mugenzi we ukumwitaho no gushigikirana muri bica nk'ibiri ndetse no kunezerwa n'abanezerewe tukabara tubabaranwe n'abababaye je ndaguhe pore ariko twizera neza yuko Imana igiye gushira mu kiganza cyayo kuko gusenga navyo birafasha biratuma tugera aho twogeze aba Islam bagenzi banje turi mu mafungo dukorera Imana kuri kino gikorwa kubera ko ni zimwe mu nzira zo kuba hafi y'Uwiteka no gukora umurimo Imana idufashe ari eka dusenge twizeye ko bizogenda neza yes nuko reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye ndabashimire mwese mugiza kugira ico muterera ariko kandi tubasaba gupartage no video kugira ngo ishikire n'abandi benshi bafite ujya mutima wo gufasha batashoboye kuyibona vyoroshe ishikire mugenzi wawe nawe ashikirize mugenzi we kugira ngo ubutumwa bugere kure numva neza ko ari umwene data hano aturindiriye hari umwene data arindiriye wa mutima mwiza Imana yaduhezagije Imana ibahezagire ciao ciao